Cheval adandaza amashugwe bashira ku biziga. Plus uko uguma wegera ibiziga cyane plus aregeye wisanta wamaze kuba nawe ikiziga. Ari ukuntu uvyiyumvamwo ukumva nyene yuko nawe wapfuye. Ni bimwe babavuga ngo yapfuye agenda. Niyo mpamvu uzorabira ama content yose ko ya Cheval. Umenga bari kariyahura. Yararondeye urupfa rubura. Rero gushikana havuga ati no musi ngomba nje kurondera kwa Simbizi. Ago ndamuha. Abantu barantesa ariko no kugendana ubumuga n'icyaha ahubwo no kuraba neza yuko Cheval atari yo bafise ubumuga bwo mu mutwe kuko burya hari igihe uyikanga icuri niyo mpamvu kuri Facebook yanje maze kumva ibintu bijambo yagiye aravuga ari yanahariye nabaye ati no Cheval burya yo bakwije mu mutwe arafise ubwenge bukwiye burya igashoboka kugendana ubumuga batabitse kandi avuga yuko ari wowe udakwije kuba wurira umuntu agendana ubumuga none n'umuntu none bazo kiba kimugaye Simbizi ni koko rero yuko ugaye ari banga abantu batatse none Simbizi hayoza nibimenyetso we ntavyokwe vyiki igabivuga ivyari byo uwo mugore afise ijisho rimwe oya yamugaye n'ukuguru amemt habaye iki hanyuma uramuhinda jewe maniraga kandi Simbizi naho uri kurafise ibintu byarababaje abakunzi bawe byo babaza gute isi yungutse Egaje nta muntu nigarama bro. Ivyo nakoze ntarubaka n'umugore arabizi yarampariye. Yabanje kwanza kuvyakira avuga ati ro tubana ati byose ndavyemeye. Ariko umuntu yinywera akaborerwa agafutore tudahendanye nk'ige narindi bugarama. Ntaco reka tubifate kurira ati ngo simba ugendana n'ikimuga ugendana n'umumuga wari waborewe. Ige narindi bugarama wari waborewe. Nayi nahiye. Uchawurira ugendana ubumuga. Ndakwereke brass. Ndashobora gusha ese niryamira uko. Ega ari umuntu aborerwa atangura gushuka. None nk'ubu ushobora n'umuntu yisonze akaza kwidwibika. Uvuga ngo nije nabigize. Bakamena namwe vraiment hari ibindi bintu ega hari igihe dufashwa kunguva atari n'ibyo tuzi. Hello bakunzi ba Gatech TV uyu ni Mr. Vibe. Ni Mr. Vibe ashoboye kubazanira iyo Simbizi yari yinyegeje. Kamanda ndizera yuko ivyo bintu vyemeza Simbizi. Wari wahunze. Mungirahe. Azo ntiyagiritse. Ndakunyegurura ngo wama mu mamisyo ugira iki? Avin guci ndamurati mundekere. Dakweriki. Jewe umusesanguje. Habaye iki? Habaye iki mbanze ninywere fimbo. Habaye iki? Mbanze ninywere fimbo. Uyu munsi gusa baratubabarira turaza guhindura gato tuvuga uwugendana ubumuga. Oya gato. Nugomba ko nabira kugenda mu nywere fimbo. Urazi ko derema ntuzega namuzana imbe yari Alvin Smith. Namuzani karato ya fimbo muri studio cariru. No muri Kenya n'ubu ntarasubira no kugaruka yaciye anyika nka soro. Ni kubera atararonka. Ari abantu baza bihanga abantu badashoboye. Maze ningo bitereka fimbo kwa. Amakuru imisero musaza. Je ndi fresh kwe. Abakunzi ba Gatech bari bagukumbuye. Urubagwita ugwagwa gw'ikirundi. Urabona ko ari ugwagwa original. Ni fimbo. Ni fimbo. Ugwagwa ruya nyene muzi ugwagwa. Gusa rero uganda rumwe neza. Bana ko ngangiza uko. Karahiye. Wondazi biko atavyo. Kitwa fimbo wine. Singeza. 62 12 22 22. Sawa. Karahiye neza mu. Kabanzi gihe kabisa. Deje uganda kagotomere neza. Samvanga niki kintu ntazi ngene cyitwa. Akaba kita kamalti. Si publicité ndiko ndagira? Ya. Aho uri kuvangira nde? Ndindiriye baza kumba hambameje gukora umutobe. Très simple. Ora agatobe kaba Pentecote. Urazikora agatobe kaba Pentecote. Hambameje ugakora. Akana pasteur wa mbere arakanywa. Pasteur wa mbere ikiremba. Akayoka agwana kamuzimana. Yes, turashaka kubandanya rero Simbizi. Ni nyuma y'amajambo wagirijwe n'uwo bita Cheval. Cheval. Bamwita Joel. Kubera iki?
intumwa ya 13 ndacavuga amazina yiwe General Rupfu ivyo vya Joel umanze bishire ku ruhande kwa Joel ndayishimiye ndamuzi araje ama convocation yiwe ntibaza bayanzanira jewe ngarubu ndafise na convocation ya Nerinati ariko simbizi ushobora kuba ugomba kumwagiriza kubera nawe yarayafukuye ivyawe oya kumwagiriza rero n'abanyavyaha hari abantu barondera uwo bapfirako reka mbandanye ndakubari hari abantu baba barapfuye bagaca barondera uwo bapfirako uwo yahurirako General Rupfu rero yapfuye Cheval hari abantu bagenda barapfuye mugabo bakeneye gusa umuntu baza gupfirako mba vyitwa ati ngo niwe yabi umva gupfa yarapfuye kera mugabo agasharondera umuntu aza gupfirako kugira aze kuvuga ati ngo naka ngo niwe yamwishe kandi yarapfuye ivyo ubivuga wisonze iki none ntiswa Rupfu abuye ari ikintu mutazi kuri General kuri Cheval Cheval adandaza amashugwe bashira ku biziga plus uko uguma wegera ibiziga cyane plus aregeye wisanta wamaze kuba nawe ikiziga ari ukuntu uvyiyumvamwo ukumva nyene yuko nawe wapfuye ni bimwe babavuga ngo yapfuye agenda niyo mpamvu uzorabira ama content yose ko ya Cheval umenga bari kariyahura yararondeye Rupfu ararubura rero gushikana havuga ati no musi ngomba nje kurondera kwa Simbizi ago ndamuha azohura n'abatari jewe bana yanje azohura n'abandi atari jewe ko ofete umva bayaje bakira amadiri yo guhamba abantu baragenda bo ntibatinya kubaga no bagenda fete nyatarisha ni birefu reka neka kuvuga ubuzi bw'abandi menguri kuvugana kababaro oya urumva nuko kuntu abagomba gutesha agaciro akazakora hari abandi buyabuzi bubeshejeho mugabo iyo uzi yuko akazi kawe ugakora ari uko abantu bapfuye ugacugomba kwikomporta nk'umupfu byo si vyiza uri kurateza urubwijya miryango y'abantu babeshigona kajya kati simbiza no majambo kumenga arakomera uko uravuga nuko biba bimeze bro hari abantu bagomba kwiyahura kagomba kuvuga ibintu bituma umuntu sindi kurabona nene atinge navuga nene atumengo yararushe n'isi bya ibintu byose by'uburyohe bw'isi bwaraheze namba yaburonse hakiri kare hama burakama namba byagenze gute kuburyo yumva yuko ibintu byose akora nukwita ku muntu sinzi kurabona hari umuntu igeze kuntena inkuru y'umuntu yavanye imbwa hanze imbwa y'inzungu ndazibona hama izo mbwa zishitse ino zishikira ku Musaga samire kujya by'ibiskronyonyo batangura kuzigonga ibijumbu n'amateke n'ubugari ibigori n'intore sasa buri giyo mbwa yumvise imodoka irenganya yaciye yaraje yagisoba kugira basi imodoka yigonga mba yarondeye urupfira ruvura kubera iki hari ibintu nyene ubamwo kavuga ati wapi ubuzima no kuko Imana uburyohe bwose bwarahetse ibintu ndimwo nibiki rero mbwa rero yitaye mwimbara imodoka arayigonga yonyene iriyahura Cheval rero yarambiwe n'ubuzima aje kwiyahurira agomba kwiyahura ariko ivyo ngo ntibigira iki ntibikunda ntibishobera reka twinjire mu majambo amwe yakwagirije ubona yuko arayinkora mutima icambere akwagiriza nuko warenganije umugore w'umupfakazi tamaze ngwe fimba kuba umugore w'umupfakazi ni ibintu ngo byari bisanzwe ariko ngo agendana ubumuga naragendana ubumuga afise ngo umugore wanje ntabo ofisi ntabagendana ubumuga cy'abantu barantesa ariko no kugendana ubumuga ni icyaha rega nivyo ndakubwira yuko ari abantu bonyene urazi nk'uyene Cheval yuko abantu bafise amashira hamwe des handicap international ndakugendana ubumuga si icyaha none wewe sinabonye afise imodoka ntiyobugira simbizi man ntuzotuka umuntu ibyo nawe uzi yuko no mu gatondo nawe vyokubako numvaga bro jewe n'umugore wanje madame wanje tubana mu nzu agenda n'ubumuga
urabona afise ukuboko yagize ikibazo akivuka. Niko kageso rero si rya mbere bikoze. Nimba wamenyereye kuzana abagendana ubumuga, urumva nabijya si yavuze cyane nibyo. Yavuze ikidabo. Jewe umbwiye yuko navyaranye jewe navyaranye jewe madame wiwanje je tubana mu nzu mu rugo nakoye. Okay. Nambika impeta. Abavyeyi baragenda baravuga amajambo bariya baravuga no kuri Rwanda kandi twarahanye nabo banana amajambo. Baramunshikiriza ati nguyo. Je umugore wanje yarize amashuri. Arayahetse afise licence. Muri audit et gestion. Numbazi. Birimwe nivyo. Jega nagiye kumutorera ama conformité ya diplôme yo nagiye kwitwara muri ministère barayisinya ko yemewe n'amategeko. Uravyumvaga bro? None ntiyavukanye ubwo bumuga kubera haraba erreur médicale gihavuka barabisiguye ngaye tugira amaya. Birazwe. Ariga amashuri arayaheza. Aratandukanye n'abandi. Bamwamikazi yavyaye n'abandi bana bavyaye abana babiri. Ose ari kibazo bafise. Ahubwo nukuraba neza yuko Cheval atari yo bafise ubumuga bwo mu mutwe. Kuko burya hari igihe uyikanga icuri. Niyo mpamvu kuri Facebook yanje maze kumva ibintu ibijambo yagiye aravuga ari yanahariye. Nabaye ati ne Cheval burya yo bakwije mu mutwe. Arafise ubwenge bukwiye burya. Igashoboka kugendana ubumuga batabitse. Kandi avuga yuko ari wowe udakwije kuba wurira umuntu agendana ubumuga. None n'umuntu. None bazo kiba kimugaye. Simbizi. Ni koko rero yuko Uga ari banga abantu batatse. Burya Imana ni guha byose. Ushobora kukwima hari ikaguhera hari. Ari banga batazi ipeti. Ati rero muri Afrika urabaza inka yirabura amata yayinge naba. Ati rero muri Afrika y'Epfo wasanga ntango. None madame wanje. Nitwaba ibaza yuko tutabanye ndamutse. Ntiyaravuze umwana sinamutwe. Okay. Mwamikazi yavutse muri 2022. Umugore tubana 2024. Nana ko yari nari kwiyadukiza. Mfe ku kare. No gukwa n'inkwano sinari kumucikitsa. Kare. None simbizi. Rero wowe wamye wurira rero abantu bagenda n'ubumuga. Guti. None ntumve yuko n'uburi kuri yemera ati. Oya agenda kubwiye yuko. None wahebura urongora. None wahebura urongora umugore. Cheval wo yavuze. Yavuze umugore wanje je ndiko ndagusigurira yuko madame je tubana. Madame wanje tubana mu nzu agendana ubumuga. Nanje nti. Kubona wararongoye n'umugore agendana ubumuga. Ntumve yuko kara kageso. Oya kara kageso ki. None vyogenda gute yuko burongora umugore agenda n'ubumuga hari haba ko ari umuntu nisi bisanzwe niyo twahuje. None ibi navyo Cheval ndiko ndakubaza kwagiriza yuko ivyo Cheval yavuze ntavyo nzi yavuze ibiki. Jambo nguma nandika kuri ku publication yose nandika ngo genda utore ngo ujya mwana ngo avyana kijya kimuga ngo dutore ujya mwana avyana kijya kimuga. None sivyo je nkabanzi yuko umuntu nzi tubana mu nzu. Uwo bonyagiriza turibanira mu nzu. None ivyo bindi muza kunzanira n'ivyaha. None simbiza hayoza n'ibimenyetso we ntavyokwe. Vyiki igabivuga ivyari ivyo. Uwo mugore afise ijisho rimwe. Oya. Yamugaye n'ukuguru. Amen. Habaye iki? Hanyuma uramuhinda. Jewe maniraga kandi simbizi naho uri kuri afise ibintu vyarababaje abakunzi bawe. Bovyo babaza gute? Isi yungutse. Egaje nta muntu nigarama bro. Uwo muntu aramuzana ngaha byaba ari byo poa. Kandi waramubujije kuvuga. Yari kivyo. Waramubujije kuvuga n'amafaranga. None namba yabicishije kwa Cheval. Arake yavuze niserure tumubone. Je ntamwa iki umveza kubwire bro. Twebwe iwacu mu muryango iwacu wabintu bita abanyoni. Nta muntu yihakana umwana. Turi bake dukeneye kugwira. Nta muntu yihakanye. Turi bake. Umvaga bras. Umuryango wacu bitwa abanyoni warahonejwe. Baraduhamye. Baratwica. Baratwangaza. Bamwe bisanga mu Rwanda. Nico gituma muca abandi bisanga muri ko. Nico gituma muca mupfa bo mu byayeho. Oya twebwe tuja mu bintu byemewe n'amategeko.
jewe kuva mbaho nta mwana atemewe n'amategeko ndavyara ko abana banje bose baranditswe. Simbizi Chevara kwagiriza yuko ufise abana bashika ku 8 baranditswe, abana bose bafise baranditswe. Nukuvuga wowe uremera abana 8 bose. Nta bana wita imfise, ntabone peut-être abonzi ndabatsi. Kandi bose baranditswe abonzi. Wewe wemera bangahe? Baritsi. Nibaza ko batanditswe. Nta mwana wanje numwata. Jewe pfa kumenya gusa ko mwana ari gwanje, ikintu cya mbere nkora ndamwandikisha kugira ndamuhereza uburenganzira bwiwe. Uzibanga aho umaze kwandikisha? Ndakubwita bamaze kwandika baramaze kwandika. Ushaka uraze masharije ngira. Uraze kurihira abana bashika kuri bangahe? Uramubaza Chevare wenyene umunsi uraho amafaranga nadepanshije ku mwana umwe. Nitwari kumwe none. Ariko simbizi tukiraho Chevare n'umugenzi wawe birazi. Yaguhanuye kenshi ngwagiriki ku ngeso yo gukunda ubusambanyi. Oya je sambana vraiment imesambana. We mugano ngo hano gato ingo muri kamera gato. Mugano ni sawa. Okay, manuka gato bakubone. Ingozi we nitwari kumwe. Ingozi twari kumwe. Nagiranye mu cyumba kimeze gute? Appartement VIP. Hari umukobwa wigeze umbona naye? Yeah. Oya byari binanditse ko. Jewe icumba njyamamwo. Hagomba kuba handitse ko gute? Nta wundi muntu yinjirayo. Kiretse nde? Ntibariho. Je icumba njyamamwe abanze ngo kiretse umugore wanje. Handitse ko umufasha. Twerekana extrait d'acte de mariage. Ariko ibyo ntivyo bamenyereza. None singuwe twari kumwe. Amahoteli aragira amategeko. Aragira amategeko. Kandi je mpari ugenda yubahiriza. Niyo mpamvu n'abana bose navyaye kandi ikintu cya mbere kwanza ugiye kumenya. Je nta mwana numwe navyaye mu gahinga. Mu gahinga buke. Oya. Simbizi. Mu gahinga. Nzawaza rero uranyiteje. Oya. Nta mwana numwe wabyaye mu gahinga. Oya nta mwana numwe navyaye gutega mana kandi avyitse gutega mana ya. Kubera je maze umwaka umwe nubatse. Okay. Mugabo muri uno mwaka wose maze nubatse. Nta mwana numwe aravuka hanze. Abana bose baba bavuga nabana babayeho ntarubaka. Bisigura yuko icyaha cyose cyomfata. Cy'umwana wo muri izo nzira. Uramubaza na Chevare ati uwo mwana uvuga afise imyaka ingahe? Kugira wumve yuko je ndo ndi mu makosa. Ivyo nakoze ntarubaka n'umugore arabizi yarampariye. Yabanje kwanza kuvyakira avuga ati tubana ati byose ndavyemeye. Hari n'amakuru yuko murara muhagaze n'umugore. Kubera ayo makuru y'uwo muntu wasambanije agendana ubumuga. Oyo mugore wanje ikibazo kiza cy'umugore wanje ambaza gusa ati ivyo numva kwa Chevare byabaye ryari namba byarabaye. Bikaba ari ibintu byabaye kuva itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2024 tuja gusinya. Ariko ivyo uri kurasegura byose simbizi. Uri kurahisha yuko shwana no umviriza. Je umugore nawe niyumvise dufate nk'ayo makuru mwe nawe ari Chevare karabige kandi Chevare ko ari umugenzi. Ikintu cya mbere yashibe kwanza ko Chevare yantaye ibugarama. Ngo Chevare yantaye ibugarama ndara mu modoka. Gihe cyasho yabakidumu. Akantu kwanza umugore yarakabizi. Amabuke kabiri ambaye yaborewe. Mvaye karavuga ibintu bipfuye nabi. Urabyumva? Chevare. Kandi ivyo navyo si ibintu byiza ku muntu w'umugenzi. Ahubwo ni ikintu byerekana yuko Chevare ikindi kintu yaba ari karandonderera. Byari Chevare twarateramanya ahantu. Nyuma yo kuzimana inzoga niki. Chagomba. Oya bivuga. Naciye ntaha. Yagomba kuncumuza. Nawe yazana ibindi bintu bitandukanye n'inzoga. Ngo nivyo tora. Tugati wesha. Nibi navyo uzanye nibiki. Urumvaga bro? Kigira kabiri agasangura kuzana ayo content ya story. Urabivaga bro? Jewe umugore birazwi.
sivyo umwana wewe yaravutse avant le 15 kwa gatandatu igihe dusinya muri leta aho nta ngorane urabyumva ikibi nuko hari abantu bashobora kwakira ibintu batabanje no gushishoza nk'ibintu Cheval karavuga hari gusanga ari umuntu yabayikenere trend urabyumva kuko ndazi nta kuri na kumwe kurimo muri ivyo bintu urabyumva kubera uwo muntu kandi avuga yuko ari no mukutuzanira ibimenyetso oya uwo muntu vraiment je ntawe nzi no bambeshe ikindi naco tukira uwo muntu kuri Cheval avuga jewe ntawe nzi jewe ego c'est vrai naho no banaye naborewe mbwa ari kera ntarakiraga kiza narashobora kunywa ibintu byanje nkibagira ibyo nakoze muri iryo joro mbwa amaze kuvuga yuko uwo muntu namuhaye 200,000 none uwo muntu nahinze ma 200,000 tuba twahuriye hari ibindi bintu rero usanga umuntu agerageza kurema ibintu urabona simbizi ni brand umuntu wese akeneye kuvugwa mu gisagara ni simbizi no kuvuga Cheval yaje kugira avugwe none abantu bose bakeneye kuvuga ati reka mbe mu muji nanjye izina ryanjye berahera aca avuga simbizi satubige byari byanse yagiye muri studio atahera kwibwira bya mbere bwira simbizi kigingi nguya aregeranya abantu ageze kuri podium simbizi urumva rero hari andi mazina none nacagiye igihe wamujama bimwe nakubwira bya Alvin Gucci byari Deden wamujama wakiriko umva bose barakenera kudugira kuri simbizi umva na Cheval yabonye yuko ahantu novuga ati kugira nisirikire urabona yabaye trendy kwera yavuze simbizi urabyumva gusa ibintu byo kuza baracyafuza umuntu bo warashakaje kuvyara umwana sukuncafuza kwera jewe vraiment ndose umwana vraiment n'ibintu byiteka kubera jewe ndi umuntu ndakunda ama responsibility nivyo umenyere ndakunda responsibility iyaba ntaba responsable wavyo aho ni bon babaga bro mugabo vraiment umuntu achavuga ati reka ndabona umuntu kugira ndabige je sikuncafuza bro oya mugabo ivyo bintu iyabasi birimwo n'ukuri namba uwo muntu yaramwituye Cheval akavuga ati genda umbwire ati ndavise umwana ukuntu nuko SM ngo harimo ibintu ngo byo guhamura ngo numupfumu ngo tukiraho simbizi wewe naho uri kurabikwepa bino bintu twebwe tuzozana Cheval azana ibimenyetso mana ya jewe Cheval yazanye uwo muntu nga sivyo nkabona yuko ndamuzi jewe cyo sikibazo umwana simbizi utazi cyanzo bejo amande yose boguca woyema amande yikandi ndataho nigeze nihaka je ntamwana kandi nubu uri kurabyihaka oya ndabwe tuwo muntu gushikirose hajewe ntawenzi ko jaba abana nzi je n'umudaza yigeze kunzanira umwana afise amezi 9 ndakubwira umuntu yari cyabona ngiye kumwandikisha koresha umwanya no yaraje ngo mfise umwana wawe umwana afise amezi 9 hagati yewe ni gwanze kweli anu mbeshe nundenganije ntanamwibuka niyo twahuri aho none ari umuntu yinkwera akaborerwa agafuto tudahendanye nk'ige narindi Bugarama ntaco reka tubifate kurira ugenda n'umumuga wari waborewe ige narindi Bugarama ari waborewe nahiye ucawurira ugenda n'ubumuga ndakwereke bras ndashobora gusha ese niryamira uko ega ari umuntu aborewe aratangura gushuka none nk'ubu ushobora n'umuntu yisonze akaza kwidwibika uvuga ngo nije nabigize bakamena namwe vraiment hari ibindi bintu hari igihe dufashwa kunguva atari n'ibyo tuzi mana nakweretse ubukiye bukuru bro umena ubwira ikintu kimwe urabyemera mwino misha arakobwa benshi bashonje avuga ati nta wumbona ati n'icyo kisimbizi cyasinziriye kaza afise n'ubuki reka dusubire ku kintu c'imihamuro we nukuri umupanekote yabasumwa n'inzoga n'umunsi n'umwe umunsi uzomgenda gusomya akantu hamwe wowe gusa ubona umenga ukabona urakanura mugabo utazi n'isuri imwe yari nta bantu urabona bava i Bugarama imodoka agace yigurura akibaza ngo ari mu ndege imodoka akaguruka nyene mwibaza wewe hajya muri we ababona yuko ijya modoka yahindutse indege hari aho nusanga bibereye muri iyo monde niyo mpamvu jewe ikintu kimbabaza cyane nk'i Bugarama
hakaba hari kibi ingorane nahuye nazo mwene izo kandi Chevare we twari kumwe cy'umugore wanjye azofata Chevare none yagutaye gute man yarantaye kandi abona neza yuko nahiye hakaba hari umuntu we barankoreye ivyo bintu kaza kwitwa ibiki wanje ariko si wera Chevare we namubwiye ati Cheva wowe ndabona ukura nk'utuntu turireje byabaye ko nangunye ibintu bikaze uravuga bro man umbe hafi niko niyo mpamvu je kenshi utazombana mu mabare y'ibintu byanda byinywerera mu nzu nonga ndinze nzanga ninywera kafimba kandi kamwe simbizi ngoma ndakumvishe video wowe uri kurivugira yuko ukorana n'imiyaga mibi yagute ukorana n'impemo mbi kandi no kuri Twitter yawe hariko n'ijambo gerekana barabona screen ngaho oya byoroshye je ndaragutse ndakubesha wavuze yuko uragutse ndanaterekera ndanabaye Chevare acaza kwagiriza yuko wewe ari umufumo nariko ndahamura yes yagutumye uje usambanya ugendanike ubumuga none gasimbizi ivyo kweri ivyo bintu aho yarakubesheye kuri Twitter irabwa n'abantu benshi waravyiyemereye jewe ino video mpejije kugushiriramwo niwe wavyivugiye muri yagate ati uje mu vy'Imana ndagusanga uje mu by'ubupfumu ndagusangaye none wompaririza gute yuko wewe udakorana nibi ndakubwiye yuko peut-être iyo content ya Chevare yagaragaje kwegeranya utuntu avuga ati ibi namwe novuga byose navyo mugabo ndetse ukubesha uwo muntu ntiyigeze abaho kandi ibintu by'abapfumu bagutumye byari byo byose afumu nibisange nawe keneye kuraguza urambira ndagutware kuvuga ngo ega abafumu none baza sokuruza wawe yivuriza ntiyagenda kwa rumenye simbizi ntunjanira wona mitiki rundi urango ninde yamenye ko umubiriza uvura sabapfumu ariko ivyo si kubera ari by'abapfumu oya ni uko nyene ni hamwe gusa Imana yarahaye ubwenge abarundi none bari barumenye fanakera Imana ndaraguze ndakubeshe ndaraguze none aho je sinihishe none ntumba yuko bifitanye isano ivyo bifitanye isano ukuraguza kwanje jewe nta bintu byo guhamura njamwe oya gusa guterekera sawa ndakuvuga ngo ngogenda ngo ngusambanye ngo umuntu agendana ubumuga nurinda ndamuronderera kure kandi ndamufise mu nzu we vipi je ni bintu no sense amweke yavuga gusa muramubaza ivyo bintu byabaye ryari to umwana ngana gute namba umwana wanje abaho sawa nta ngorane nimero zanye ni 69 uwo mukecuru namba ari umupfakazi yaranyandikira umwana ndamwandikije cyenda muhe n'indezo no zibura simbizi ariko nimba ibintu ari byo wariyambitse umuvumo bro aho nabandi bazovu mugenzawe je no guhanura yuko uwo muntu wo kwegera Chevare oya sivyo mukegera uwo muntu Chevare yashaka hiti sivyo je nanje ndi mu gutuma ko Chevare agaruke ivyo bintu sivyo na gato Chevare yashakira hiti uravyumva kandi ikintu kiyabaje nuko ivyo bintu byasuye kunteranya n'umugore natanze nimero yanje uwo mugore nambabaho nimero yanje ni 69 62 15 15 nizo umukuru w'igihugu arazitanga na mpamvu zonye ntozitanga sivyo zababara amatezo turazifise ba procureur turazifise nabandi bo turazifise uwo mupfakazi wikimuga nkuko Chevare yabivutse panagenda no bumuka iyo ni indi dossier umwagiri affaire ya Chevare atagira ijisho akababaho nimero yanje ni 69 15 mba mucarama sivyo mba mucarama arandondera nsangeyo nabandi baraje hari waje nikirange n'umugore muri salo mbona hari umudada Jairemetse umwana gusa Imana zose nakubwiye tuye barabana bakuze mugabo umwana ambwiye ati none umwana kuje umwiremetse gutya kandi n'umwana atangorana afise ngurumva ngo umwana ngo yaragukumbuye none kana nkumbuye none ariko simbizi umugore wawe yararushe kwe ni harushe kubera ivyo yaje kubaka bizi yaza kubaka atavyazi aho ni sawa mukaje umugore wibasabi guso umukobwa yazanye umwana umugore yaramutse aramaze no kwicara bagasangira what is the problem no mufakaza atagira ijisho agira iki nawe naraza mu muryango tuzomwakira is the problem ariko simbizi igajanye mfite yagiriza amana naho warongoye wewe ngo gumucinyo mu mugore asha ya kandi abujya ari bo bayitubwira asha baraza ngaba bivuge asha baraza urabahamiko
simbizi nimba iyo ngeso uyikora baraza ngaha naguha example ngo ujya Kenti turi kumwe ngaha mubaze ko Ingozi ku mbeho yari ihari inzara nararanye icyo nkora ni kubitira video call umugore acanza ndika bakaba buke aho abiheze ucyama buke amugasha wigira ibyo nakorera Ingozi Igitega naduze gushirira hariya mba ndibereje nyene mugumba amahanga ukirinamwe na football ariko abakuvuga baravuga yuko ubikora wihishije kandi wariyemere ko utoja muri hotel kubera uzwi none ntinabikorera ubikorera muri mu bantu Shabwa Chevale ni imbwa